Shalom shalom bwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba ndasubiriye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kubandanya inyigisho z'ubutumwa bwiza budukangurira kuba maso no kwitegura gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Jewe ngiye kuyaga namwe aya majambo nitwa Abeli Mbonimpa. Tubandanye uyu munsi turabira hamwe ibijanye n'imisi mikuru y'Uhoraho. Kenshi ijambo ry'Imana riratwereka ivy'imisi mikuru y'Uhoraho, ariko abantu benshi b'iki gihe nabo bishiriyeho imisi mikuru. Ndagira ngo mu Kristo wese aho uri hose utahure yuko iyi misi mikuru abantu bishiriyeho bagiye biyongererako ivy'Imana itanditse, kandi twibuke yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzokongerako ku majambo yanditswe muri iki gitabo ngo Imana nayo izomwunguka ku vyago vyanditswe muri iki gitabo, kandi ngo uzokurako Imana nayo izomukura ku mugabane wo kuri ca giti cy'ubugingo. Byose vyanditswe muri iki gitabo. Imisi mikuru ya Noheli, iryo jambo Noeli canke Noheli wogenda kurihiga mu bitabo byose by'abanditsi ba Bibiliya ntawo risanga, ariko murabona ko uwo munsi mukuru ari wo kw'isi yose. Co kimwe n'iyindi misi mikuru yagiye ifondwa igashigwaho ikinjizwa mu bantu, ariyo misi mikuru yo kwizihiza imisi mikuru y'amavuko. Usanga vyaramaze kwinjira bikinjira no mu bantu, abantu bose bagakurira hasi kuhimbaza imisi mikuru itazwi muri Bibiliya, maze barahindukira barayizana no mw'ishengero. Kugeza uno munsi ishengero ryose ryamaze kuba ishengero ry'abapagani, kandi ari ishengero ryitirirwa Kristo. Mwene data utega amatwi, nkuzaniye amajambo y'Imana atubwira ivy'imisi mikuru y'Uhoraho yemewe muri Bibiliya. Hari imisi mikuru ishika 8. Muri iyo misi mikuru ishika 8 hariho umunsi umwe uhimbazwa buri ndwi. Uwo munsi mukuru uvuyemwo haca haza imisi mikuru indwi ihimbazwa buri mwaka. None rero imbere ya vyose reka tubanze dusenga Imana, hanyuma turongogwe n'amajambo y'Imana yo muri Bibiliya. Dusenga Imana. Wera Mana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ndagukengurukiye cane kubw'aya majambo meza kandi atanga ubugingo. Urakoze kutwemereye kugira ngo tuyage aya majambo. Urakoze kumpaye iri jambo kugira ngo ndarisangire n'ubwoko bwawe. Ndabigushimiye, nuko ndakwinginze kugira ngo unyuzuze mpwemu wawe yera, kandi ndasengeye abera bose abo tugiye gusangira amajambo, wongere kubahishurira no kubasobanurira kugira ngo batahure ivy'imisi mikuru y'Uhoraho, batahure imisi mikuru wadutegekanirije, batahure ivyanditswe vyera. Ndagushimiye kubikoze, nuhabwe icubahiro, izina ryawe rishemagizwe. Ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turabire hamwe imisi mikuru yemewe muri Bibiliya. Imisi mikuru n'8, ariko muri iyo misi mikuru yose uko ari 8 hariho umunsi umwe wa mbere utangura. Uwo munsi mukuru uhimbazwa buri ndwi. Uwo munsi mukuru nawo si wundi, witwa isabato. Ni ukuvuga ngo hariho imigwi 3 y'iyi misi mikuru. Umugwi wa mbere ugizwe n'umugwi w'isabato, ari wo munsi mukuru uhimbazwa buri ndwi. Uwundi mugwi ugira kabiri ugizwe n'imisi mikuru 4. Iyo misi mikuru 4 iza yaramaze kubahirizwa, iza yaramaze gushigwa mu ngiro canke gukogwa canke gusohora. Iyo misi mikuru iza yaramaze gusohora. Hanyuma igice kigira gatatu kigizwe n'imisi mikuru 3
itarasohora canke itarashirwa mu ngiro. Iyo nayo ikaba ariyo abatuye isi bose, ivyaremwe byose bitegereje kandi vyimirije guhimbaza. Iyo minsi mikuru rero itatu ya nyuma ikazotangurirwa n'umunsi mukuru witwa umunsi wo kuvuza inzamba. Ndagira ngo mbwire umukristo wese ahari hose, benshi bakunda kuryama bakarota inzamba y'iherezo yavuze. Intumwa Pawulo yavuze yuko hari umunsi inzamba izovuga, akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Yesu Kristo ubwiwe akazoza aranguruye inzamba. Ishengero rya Kristo twiteguye kuzokumva inzamba y'iherezo. Ngico icizigiro c'abakristo bose. Nico gituma dukangurirwa kwitegurira gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Nico gituma dukangurirwa kuba maso, kuko hari iminsi mikuru ishika itatu itarakorwa canke tutarashikamwo. Iyo minsi mikuru rero izobanzirizwa n'umunsi mukuru w'inzamba. Reka mbanze nkuririmbire kano karirimbo abakristo baririmba, turirimba twiteze yuko uwo munsi mukuru uri hafi gushika. Inzamba y'iherezo niyavuga kw'isi, abapfuye bizeye bakazuka, abariho bazobona ubwiza bw'Imana, badugane na Yesu mw'ijuru. Abanse kumva ijwi ry'umwana w'Imana, bagahendwa n'isi bakamwihakana, bazorira cane muri Gihenomu, bazorira bazoryanya insya z'amenyo. Inzamba y'iherezo iri hafi kuvuga. Inzamba y'iherezo niyavuga kw'isi, wowe utiteguye uzomaramara, wowe utaritegura uzobuhomvya ubwami bw'Imana. Muri iyo minsi mikuru itatu yimirije hagiye kubaho umunsi wa mbere banzirizwa no kumva inzamba y'iherezo. Umwana w'Imana azobonekera ku bicu, hanyuma azohamagara abatoranijwe bave mu birere bine guhera ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Inzamba igiye kuvuga. None rero iyo yari incamake y'iminsi mikuru igabuwemwo ibice bitatu. Nk'uko nabivuze, igice ca mbere kigabuwemwo umunsi mukuru uhimbazwa buri ndwi. Uwo munsi mukuru rero si uwundi ni isabato. Igice kigira kabiri kigizwe n'iminsi mikuru ine. Iyo minsi mikuru ine ikaza yaramaze guhimbazwa. Iyo nayo si yindi. Umunsi mukuru wa mbere witwa Pasika, w'igihe Yesu Kristo yadupfira ku musaraba. Uwo munsi mukuru turawuhimbaza kandi warahimbajwe, Yesu Kristo yaradupfiriye. Umunsi mukuru ugira kabiri ni umunsi w'imitsima itambiwe. Uwo nawo ukaba warahimbajwe canke ukaba waramaze kubaho. Umunsi mukuru ugira gatatu ni umunsi mukuru witwa umunsi w'umushuzo. Umunsi mukuru w'umushuzo, uwo munsi nawo ukaba waramaze kubaho. Umunsi mukuru ugira kane ni umunsi mukuru witwa Pentekote. Iyo minsi mikuru yose ikaba yarahimbajwe canke ikaba yarabaye. Pentekote, umunsi wa Pentekote niwo munsi wibuka mpwemu yera yamanuka aza ku ntumwa. Iyo minsi mikuru yose iza yaramaze gushirwa mu ngiro. Ndagira ngo tubanze dufate umwanya rero turabire hamwe iyo minsi mikuru iza yaramaze kuba, kugira ngo tumenye neza yuko iyo minsi mikuru ariyo yabaye. Hanyuma twitegure kandi kurabira hamwe iminsi mikuru itatu itaraba. Dusubiye inyuma rero ku minsi mikuru yose uko ari 8,
nababwiye ko umunsi mukuru wa mbere uhimbazwa buri ndwi, hanyuma hagaca haza iyindi minsi mikuru ine ikurikira. Umunsi mukuru rero wa mbere ni uwitwa isabato. Isabato yo kuruhuka bihebuje n'ikoraniro ryera, ntimuze mugire igikorwa na kimwe muwukorako. Ni isabato yanje uhoraho yo kwitonderwa mu ngo zanyu zose. Ayo majambo tukaba tuyasoma mu Balewi igihimba ca 23 umurongo wa 3. Hanyuma tukaca dusoma gusubira mu Vyagezwe igihimba ca 5 umurongo wa 12 kugeza 15. None rero reka dusome, dufate Bibiliya dusome gusubira mu Vyagezwe igihimba ca 5 umurongo wa 12 kugeza 15. Haravuga ngo, uze witondere umunsi w'isabato kugira ngo uwuziririze nk'uko jewe uhoraho Imana yawe nabikugeze. Mu minsi 6 azaba ariyo ukoreramwo ibikorwa vyawe vyose, ariko umunsi ugira ndwi niwo sabato yanje jewe uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe canke umuhungu wawe canke umukobwa wawe canke umugurano wawe canke umuguranokazi wawe canke inka yawe canke indogoba yawe canke ibitungano vyawe ivyo ari vyo vyose canke unyambukira abiwawe, kugira ngo umugurano wawe n'umuguranokazi wawe babone kuruhuka nkawe. Kandi uze wibuke yuko nawe wari mu buja mu gihugu ca Egiputa, jewe uhoraho Imana yawe nagukujeyo ukuboko kw'inkomezi kandi kubanguye. Nico catumye jewe uhoraho mbikugera kuziririza umunsi w'isabato. Ayo majambo n'amajambo atwereka yuko uyu munsi w'isabato ari wo munsi wa 6 witwa samedi, wamaze gukugwaho n'aba kino gihe. Ariko muri Bibiliya niko vyanditswe. Muri Bibiliya ndiko ndasoma niko na Bibiliya yawe vyanditse, kandi Bibiliya zose niko vyanditswe. Iki ni cerekana yuko kamere ya kimuntu ifise umugambi n'intumbero yo guhindura Bibiliya. Bibiliya ize yaramaze guhindurwa, abantu baramaze gufata umwanzuro guhindura Bibiliya, basigaye bayigendana gusa nk'ikirerekesho, ariko ivyanditswe muri yo barabirengeje ku ruho rw'amazi. Umunsi w'isabato baramaze guhakana ngo ivyo vyarataye igihe, ngo ivyo vyarabaye expire. Baramaze guhindura, bahitamo kwemeza yuko vyari vy'abakera, bati ab'iki gihe nabo ivyo ntibikibaraba, ati ubu twebwe dusigaye turi hejuru twararenganye. Ariko ndagira nkubwire yuko ico Bibiliya Pilato niwe yavuze ngo ico nanditse nacanditse. Ico Bibiliya yanditse kizogumaho mpaka gushitsa ijuru n'isi vyofuma bivaho, hako ivyanditswe vyera vy'Imana bivaho. Rero uyu ni umunsi mukuru uhimbazwa buri ndwi kandi ntuhinduka. Ariko mu nyuma aya majambo yose barayahindaguye, bashinga ko uwo munsi mukuru utakiriho. Umuntu hakwaja kurima ku munsi w'Imana yoja kurima ku munsi wa 6. Umuntu hakwaja kudandaza ku munsi w'Imana yopfuma aja kudandaza ku munsi wa 6. Umuntu hakwaja gukora iyindi mirimo yose yishakiye ku munsi wa Mungu yopfuma aja kubikora ku minsi ya 6, kugira ngo yerekane neza ko uwo munsi yamaze kuwuhindura akawugira ubusa, ndetse agahonyanga isabato. Ariko nuko vyabaye bityo, Bibiliya turacayigendanye, turacayifise, iracasomwa. Kandi muze murabe aya majambo baca bayahagarika kwirirwa barayasoma bayavuga, bakayarenza ku ruho rw'amazi, asomwa gake, ahubwo bakemeza yuko umunsi wa mbere w'iminsi indwi ari wo wahindutse ugasubirira iyo sabato. Ariko umunsi wa mbere w'iminsi indwi
n'umunsi twibukira ko izuka rya Yesu, n'umunsi twibukira ko umukiza wacu Yesu Kristo yazukiyeko. Ariko ntukuraho isabato y'Uhoraho, ntukuraho ivyanditswe vyera. Yesu yaravuze ngo sinaje gukuraho ariko naje kubishitsa. Imana idufashe cyane. Musome mu vyanditswe byose hirya no hino muri Bibiliya yera, birabisobanura neza. None rero ico ni igice ca mbere kigizwe n'iminsi mikuru y'Uhoraho. Iki gice kigizwe n'umunsi mukuru umwe uhimbazwa rimwe mu ndwi. Aho rero tuhavuye duca dufata ikindi gice kigira kabiri c'iminsi mikuru ine iza yaramaze kurangurwa kandi igahimbazwa. Twabonye umunsi mukuru wa mbere witwa Pasika. Pasika yahimbajwe hariya muri Egiputa, Abisirayeli bariko barasohoka barengana ikiyaga gitukura. Hanyuma rero iyo ari intangamarara, Pasika iza kwemezwa, iza gushigwa mu ngiro mu gihe c'uko Yesu Kristo adupfiriye ku musaraba. Ku munsi wa gatanu ku mugoroba, Yesu arasemerera aravuga ati birarangiye. Imbere y'uko avuga ayo majambo, ku munsi wa kane asangira n'abigishwa biwe ivya Pasika, arabwira ati aya niyo maraso y'isezerano abaviriye. Abasangiza umubiri wiwe, abasangiza n'amaraso yiwe. Yari yipfuje gusangira nabo ivya Pasika. Nuko rero uwo munsi muri iryo joro bazindukira kumufata, barara baramuhiga n'imuri, bamufata bamusanga mu ishamba ry'i Getsemane. Uwo munsi rero ku munsi wa gatanu wacu, uno munsi ari wo munsi wa gatandatu, Yesu Kristo aradupfira ku musaraba. Muri ya masaha ya saa 9 Yesu arasemerera aravuga ati birarangiye. Kuvuga ngo birarangiye ni ijambo ryerekana yuko Yesu yararangije ibikorwa vyiwe byose, nk'uko Imana yaruhutse irangije kurema umuntu, iruhuka imirimo yayo yose. Ayo masaha nyene y'umugoroba niyo masaha isabato itangurirako. Yesu bamwishe bihuta kugira ngo baje guhimbaza isabato. Isabato yagomba gutangura ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu ku mugoroba. Umunsi wa gatandatu wanditswe muri Bibiliya niho Yesu Kristo yacikanye. Yesu arasemerera avuga ati birarangiye, kuko Yesu yararangije gukora ibikorwa vyiwe byose kugira ngo aje kuruhuka. Kuko Yesu ntiyaje guhindura ivyanditswe ariko yaje kubishitsa. Nuko rero ivya Pasika tubibona neza hano Abalewi igihimba ca 23 umurongo wa 5 haravuga ngo mu kwezi kwa mbere ku munsi wako w'14 ku mugoroba haze hame haba Pasika yanje Uhoraho. Umunsi wa Pasika wabaye ku munsi wa 14 ku mugoroba, ngo haze hame hariho Pasika yanje jewe Uhoraho rimwe mu mwaka. Uko ukwezi kwa mbere ariko kwitwa Nisani. Uko kwezi kwa mbere izo tariki 14 ku mugoroba niho Yesu yabambiweko, niho Yesu yacikaniyeko muri ayo masaha y'umugoroba. Ubwo rero mu gihe cy'uko bagenda guhimbaza iyo sabato, bukeye ku munsi w'isabato zari tariki 15 z'uko kwezi, baciye binjira mu munsi mukuru witwa uw'imitsima itambiwe. Hano ku murongo wa 6 ku munsi w'15 uko kwezi nyene niho hazoba umunsi mukuru wo kunyubaha w'imitsima itambiwe, muze mumare iminsi ndwi ariyo murya. Uwo n'umunsi mukuru w'imitsima itambiwe. Uyu munsi mukuru w'imitsima itambiwe ico bita mu Gifaransa le Pesa leve, umunsi mukuru w'imitsima itambiwe. Uwo wari umunsi mukuru wahimbazwa rimwe mu mwaka. Bawuhimbaza barangije kurya ibya Pasika, baca batangura guhimbaza iminsi ndwi
y'imitsima itambiwe, bakamara iminsi indwi barya imitsima itambiwe. Uwo munsi mukuru rero nawo waciye ukurikirwa na Pasika, kuko birajanye. Uwo nawo warabayeho kuko birafatanye n'ivya Pasika. Habanza Pasika, hagaca hakurikira umunsi mukuru w'imitsima itambiwe. Byarajaniranye. Uwo munsi mukuru gacumara iminsi indwi barya imitsima itambiwe itarimwo gitubura, bakarya imikate bayikoze imboga zirura. Uwo ni wo munsi mukuru muri ca gice kigira kabiri c'iminsi mikuru ine iza yaramaze kuranguka imitsima itambiwe. Hanyuma rero tubandanye ku munsi mukuru ugira gatatu. Umunsi mukuru ugira gatatu, muze mwabire ku vy'umushuzo vyo mu mirima yanyu, mubishire umuherezi, nawe azabizungurize imbere yanje, kugira ngo bibabere ishikanwa ryemewe ku munsi ukurikira isabato. Abalewi igihimba ca 23 umurongo w'9 kugeza 11. Reka tuhasome mw'izina rya Yesu. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli uti, nimwashika mu gihugu nzobaha mukimbura ivyimburo vyaho, muze mwame mushira umuherezi umukama wo ku vyimburwa vyanyu vy'umushuzo, nawe azawuzungurize imbere yanje, kugira ngo ubabere ishikanwa ryemerwa ku munsi ukurikira isabato, abe ari wo umuherezi awuzunguzako. Uyu ni umunsi mukuru w'umushuzo, ico bita le prémices de la moisson. Umunsi mukuru w'umushuzo bafata ku vyeze vya mbere, imbere yuko ivyo warimye vya mbere bitanguye kwera. Cane cane dufate ku ngano, ibintu vyose vy'impeke vy'amasaka, ingano, cane cane amasaka n'ingano na buruguri. Ivyo bintu vy'impeke bafata kuri rya gitanguye kwera ubwa mbere, uca ufata umukama, waca wutwara ukawushira umuherezi, umuherezi agaca awuzunguza imbere y'Uhoraho. Ubwo rero baca bakora iminsi mikuru y'ivy'imishuzo. Umushuzo bishatse kuvuga ikintu, icamwa ca mbere gitanguye kwera, icamwa ca mbere, ikintu ca mbere gitanguye kwera mu murima. Ntibakirya, babanza kugitwara bakakizunguza, hanyuma bigashikirizwa abaherezi. Uwo ni umushuzo, les prémices de la moisson. Abisirayeli babikora gutyo. Uwo ni umunsi mukuru ugira gatatu, nawe nyene uwo wararanguwe, warabayeho, kuko vyakurikiranye navyo bijanirana n'umunsi mukuru wo guhera kuri Pasika. Birakurikirana, habanza Pasika, hanyuma hagaca hakurikira umunsi mukuru w'imitsima itambiwe umara iminsi indwi. Hanyuma bagaca bagenda bakarindira, bakagenda bakarima, bamara kurima ivyimburwa vya mbere baronse, bagaca babanza gufata ku mushuzo, les prémices de la moisson, bagaca babishira umuherezi. Uwo ukaba ari umunsi mukuru ugira gatatu uhimbazwa rimwe mu mwaka. Umunsi mukuru ugira kane muri ya minsi mikuru turiko turavuga yaranguwe, n'umunsi mukuru wa Pentekoti. Uza waramaze nawo nyene kurangurwa. Guhera kuri iyo sabato nyene muze muharure iminsi 50 ariyo masabato ndwi, muzonshikanire ishikanwa ry'ivyakozwe mw'ifu y'ivyakurikiyeho. Abalewi igihimba ca 23 umurongo wa 16. Iyo niyo Pentekoti. Pentekoti bisobanurwa ngo iminsi 50. Iminsi 50 ivuye mu mayinga indwi, canke mu vyumweru indwi, canke mu masabato indwi akurikiye guhera umunsi bakorera umunsi mukuru w'ivyitwa umushuzo. Baharura bahereye umunsi wa mbere batanguye guhimbaza umushuzo w'ivyeze vya mbere, bahera kuri iyo tariki bagaca baharura iminsi 50. Iyo minsi 50 yahera, bagaca baza guhimbaza umunsi mukuru wa Pentekoti. Dusome Abalewi 23 umurongo wa 16.
muharure murumye iminsi 50 irume ku munsi ukurikira isabato igira ndwi, muheze mushikanire ishikanwa jewe uhoraho ry'ivyakozwe mw'ifu y'ivyakurikiyeho. Mana ihabwe icubahiro. Iyo ni Pentekote. Pentekote bisobanurwa ngo iminsi 50. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye hamwe mu nzu, intumwa za Yesu Kristo bose bari bakoraniye hamwe, bagize batya baza bumva igihinda kije giturumbuka kivuye mu ijuru gifise uguhinda gukomeye, maze mpwemu yera aramanuka, ibirimi vy'umuriro biza kuri umwe wese. Abari bahari batangura kuvugishwa, bavugishwa mu zindi ndimi. Iyo minsi 50 bivuze Pentekote. Iyo Pentekote kandi ni ya minsi 50 Abisirayeli baharura bahereye umunsi baviriye mu Egiputa gushitsa ku munsi uhoraho yababonekeye ku musozi Sinayi aje kubabwira ivyagezwe 10, bakabona imiravyo n'inkuba zikubita isiga nyiganyiga, maze abantu bategwa n'ubwoba kubera yuko uhoraho yari yamanutse kwibonanira no kwivuganira n'Abisirayeli. Aho hari ku munsi ugira 50. Ni nawo munsi kandi bubahirije Yesu Kristo aduze mu ijuru. Inyuma y'iminsi 10 Yesu yamaze kwiyereka abigishwa iminsi 40, hanyuma camara iminsi 10 ari mu ijuru, hanyuma iminsi 50 yuzuye neza, baca barungikirwa mpwemu yera. Imana ikibarungikira mpwemu yera, maze batangura kuvugishwa mu zindi ndimi, buzuzwa ubushobozi, buzuzwa ibitangaza, buzuzwa ububasha. Rero iyo minsi mikuru yose uko ari 4 yaraciyeho yaraheze. Reka ngo usubiriremwo, iminsi mikuru y'uhoraho yose hamwe igizwe n'iminsi mikuru 8. Muri iyo minsi mikuru 8 igabuwemwo ibice bitatu. Hariho umunsi mukuru umwe uhimbazwa rimwe mu ndwi. Igice kigira kabiri kigizwe n'iminsi mikuru 4. Iyo nayo ikaba nayo yaramaze gukogwa no guhimbazwa, tukaba twarayibonye muri Bibiliya yarakozwe yarahimbajwe. Muri iyo minsi mikuru 4 hatangurwa n'umunsi mukuru wa Pasika, hagakurikirwa n'umunsi mukuru w'imitsima itambiwe, hagakurikirwa n'umunsi mukuru w'ivy'umushuzo, hagakurikirwa n'umunsi mukuru wa Pentekote. No kuvuga ngo Pasika ikurikirwa n'imitsima itambiwe arivyo bita le Pesaleven, hagakurikirwa n'umunsi mukuru w'umushuzo arivyo bita le Premise de la Moisson, hanyuma hagakurikirwa n'umunsi mukuru wa Pentekote ari wo munsi wo kuza kwa mpwemu yera. Iyo minsi mikuru yose y'igice kigira kabiri ikaba yaramaze gukogwa, hanyuma rero hakaba hasigaye iminsi mikuru ishika 3. Iyo minsi mikuru ikaba ariyo twese twimirije. Iyo minsi mikuru 3 ikazotangurwa n'umunsi mukuru w'inzamba y'iherezo. Abisirayeli barahimbaza iminsi mikuru yo kuvuza inzamba. Muri iyo minsi mikuru yo kuvuza inzamba Abisirayeli barahimbaza, ariko bigaragaza neza Bibiliya itubwira yuko twiteguye kumva inzamba y'iherezo. Inzamba y'iherezo yiteguye kuvuga. Inzamba y'iherezo iri hafi kuvuga. Inzamba y'iherezo niyavuga ku isi Yesu Kristo azohamagara abatoranijwe. Nuko rero mwene data, witegurira iyo minsi mikuru 3 isigaye, izobanzirizwa n'umunsi mukuru wo kumva inzamba y'iherezo. Mwene data, ndakurarise kugira ngo witegure gukurikirana kicigisho, kugira ngo utahure ivy'iminsi mikuru y'uhoraho. Abantu benshi baramaze kuzimira, bagashinga iyindi minsi mikuru itanditswe muri Bibiliya, bagakurikiza ibindi bintu bitanditswe atanuzi naho babikuye, ariko bakaba ari byo bamaze kuzana, bakaba ari byo bamaze kwinjiza mu bantu. Muri kamere muntu hararemaye, ugasanga umuntu yamogoreye gukurikiza ibinyuranye n'amategeko. Umwana iyo umubujije ati harya hantu ntujeyo, ahubwo umwana acagendayo yiruka. Ico ubujije umuntu nico acakora. Nk'uko Adamu na Eva bari barabujijwe kujya kuri ca giti Imana yababujije, baciye bakiryako. Uko niko
abantu bari bategekanijwe iminsi mikuru yo guhimbaza uhoraho, ariko mu nyuma iyo minsi mikuru baciye bayireka baca bishyiraho iyindi minsi mikuru bishakiye. None rero ndakuraritse mwene data, ndakuraritse mukozi w'Imana, ndakuraritse mu Kristo, kugira ngo witegure tuze twigiye iminsi mikuru itatu isigaye irimwo amabanga akomeye y'ubutumwa bwiza aribwo twigisha, aribwo twahawe kuvuga. Ijambo ry'Imana yavuga ngo kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, kugira ngo bube ikimenyetso maze kibere icawo n'amahanga yose, hanyuma rero umuhero w'isi uzocuza. Muri iki cigisho c'iminsi mikuru biratwereka neza yuko bigomba kuduhumura amaso, dutangure kumenya yuko ishengero ryazimiye, abantu bazimiye, abakristo bazimiye, aho kugira ngo bigishe ijambo ry'Imana bahagurukiye kuzimiza no kwigisha ubuzimire. Ariko rero harageze yuko twikangura, harageze yuko tuba maso, harageze yuko dutangura kumenya iki jambo ry'Imana rivuga. Rero igice kigira gatatu c'iyi minsi mikuru kirangizanywa n'iminsi mikuru itatu ya nyuma. Iyo nayo ikaba ariyo twimirije, isi yose yimirije, ivyarimwe byose byiteguye kuzokumva inzamba y'iherezo. Umunsi wa mbere n'umunsi mukuru w'inzamba, umunsi wa kabiri umunsi mukuru wa mbere twimirije kuzobona n'umunsi mukuru w'inzamba, inzamba y'iherezo. Umunsi mukuru wa kabiri n'umunsi mukuru w'impongano, kugira ngo ibyaha bishire bitangirwe impongano. Umunsi mukuru wa gatatu n'umunsi mukuru w'insago, aho Imana izobana n'abantu bayo. Nuko rero ndakuraritse iyo minsi mikuru itatu isigaye tuze tuyiganire. Yesu abahezagire. Reka dusenga Imana, dushimira Imana ukumenya no gutahurana ukwayo, maze Imana ibari idusobanurira, Imana ibari itwigisha, Imana ibari iduha kumenya amajambo yayo yera. Urakoze mwami wacu, urakoze Mana data wa twese ugira neza. Ndagushimiye mwami kuri aya majambo meza y'inyigisho z'iminsi mikuru tugomba kumenya yanditswe muri Bibiliya. Udehe kumenyeshwa by'ukuri no gusobanukirwa, kugira ngo twoye kuzimira, twoye kuyoba. Abantu benshi barayovye, abantu benshi barazimiye, bashizeho iyindi minsi mikuru itanditswe, itazwi muri Bibiliya. Ndagusabye mwami kugira ngo udehe kumenyeshwa iminsi mikuru ariyo yiyi tumaze kubona. Abakristo bongere databuja kuyimenya no kuyisobanukirwa, maze databuja boye gushaha ibindi bintu bagira, ariko bagumizeho iminsi mikuru yanditswe muri Bibiliya. Urakoze, ndabigushimiye, izina ryawe rihabwe icubahiro. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo yatubambiwe ku musaraba niho ndabisabye. Amen.